DFTV. Tunda juhudi. Ndabaramukije inshuti bakunzi ibiganiro bica kuri DFTV 257 nizere ko muguwe neza cyane ego ikiganiro ino musi turi kumwe n'umutumire umuririmbyi legend wo mu Burundi ndazi ko benshi mu muzi nawe kaba yamaze kwishikira muri studio za DFTV ni 4 years Mugani Desire benshi muramuzi ndugwe n'andi mazina menshi mukunda kumutazira reka ino munsi tumwakire karibu cyane 4 years muri studio za DFTV 257 murakoze cyane fani ikintu novuga kwanza muri no misi wavyibushe mfashe neza voilà ndakunda umuntu iyo yubatse ayagiza igitsina gore afashwe neza urumva ko hari abana bati ngo yango no mubiranje namanye muguru urumva yuko appreciate yuko afashwe neza karibu cyane Fizzo ramutse kwa dukurikirana ndabaramukije mwese muko muradukurikirana mu mahoro y'Imana ego 4 years tugeragaje kuraba ku ndirimbo yawe Umudodo kubera iki hajemo Umudodo kubera keshi abaririmbyi akunda kuvuga ngo turafise inspiration ikintu kanaka kiba kiduciyeko cyangwa cyaduciyeko cyangwa tugeze kumva cyangwa twaciyemwo genre Umudodo ryaje kubera iki gwacho uyita Umudodo kandi turabona yuko kabisa ko ari Umudodo wa vrai bivana no artiste nkuko wabivuze hari igihe ibintu urabona ikintu kikako inspira kugira uco wandika canke hari igihe nyene ushobora kwicara hasi ukagira inspiration utabanje kuraba ikintu canke bikakuzamo gusukandika mugabo nibuka ijambo Umudodo twicaye tucara n'abagenzi nyene tuko turafata kamwe acha basha no musi Umudodo kabisa donc kidio no musi neza no musi ni bon iki iyo jambo ricarinzamwo akantu uvuga ati reka ndayandikire ko ino ndirimbo voilà ego turabona yuko ari indirimbo ikiragenda muko novuga ko ikuva tariki 30 z'ukwicenda wishize ko ifise amaviews ngana 1300 urumva yuko ikiragenda mbega Fizzo kubera iki ibumbi jana 300 na kubera iki tuzi yuko Fizzo hari igihe yigeze kuguruza account yitwa Vevo naho turabona yuko iyo ndirimbo iri ku yindi account ufise account zibiri ni Vevo ni Vevo en fait ico kibazo abantu bamaze kukibaza kenshi baranyandikira bamwe timbe eske account yawe ya YouTube yabaye hakinze canke nuko hari ikintu ko nari mfise nsanzwe mfise account zitatu mfise iyo ya Vevo na iya Big Fizzo official hama nindi ya Topic nkoresha ku ma platforms yandi ikintu kintu gishasha bazanye kuko ni YouTube yakizanye donc umusani wose afite ama account arenga nk'abiri cyangwa ngahe bazi fusion kugira zibe hamwe nturinde kuja kuri Topic kugira urondere indirimbo kanaka ya Fizzo canke donc uklise ko kuri Fizzo gusa naho yo bari muri Topic ikiza kuri YouTube imwe niyo mpamvu aho iyo ndirimbo iri kuri Vevo mugabo ngo uri kurayiraba kuri Big Fizzo official mugabo iri kuri Vevo urumva ni bariko barabikora najyama hari n'abandi bavuze ati twabonye n'aba followers ko bagabanutse mugabo ntibaragabanuka ugiye kuri Vevo ni baba followers nyene ubu bariko barabikora kugira bayifusione bashe babiteranya vyose babishire hamwe biracari mu ngiro baada ya Fizzo kuchukua safari na kwenda Tanzania Dar es Salaam tukomeza tuambie vitu vitatu ambavyo vina tofauti ya Tanzania na Burundi vitatu tu katika kazi za muziki katika kazi za muziki malheureusement niliendaga kifilamu nienda kucheza filamu siku pita sana katika mastudio tofauti lakini nilibahatika kwenda kwenye studio ya Next Level nikaenda studio home ya Juxi na wengine baadhi kidogo. Sasa sijui kama unaniuliza kuhusu kuimbaji, kuhusu I don't know.
Kiujumla, yani nimetaka kuongelea kiujumla tofauti ambao umeiona wewe kama msanii mkubwa ambao umeshapitia kazi za muziki muda mrefu, unaweza ukasema bwana mimi nilichokigundua kule, kwanza wametuzidi hichi au sisi tumewazidi hichi? Kitu tunaweza kusema kwamba kule kwanza wana promote vya kwao. Wana promote vya kwao kuliko watu wengine. So ni kitu ambacho niliona kwamba ni kizuri. Na nikafikiria kwamba why Tanzania mara kwa mara huwa wasanii wao wanakuja kuimba huko, wanawaleta huko wanaimba. Nikauliza why, nikajiuliza eske kusema kwamba sisi hatuna muziki mzuri au sababu kila mtu alikuwa wengine ambao walikuwa kinitamsha wendo Fizzo bana mna muziki mzuri, lakini kwa nini kwani mnafail wapi muziki yenu kutoboa hapo? Hatuisikii. Hatuisikii. Swali mimi jibu moja ilikuwa ni kwa sababu nyinyi mnajipromote sana kuliko kupromote wengine. Ni kitu kizuri sio kitu kibaya. So nikafanya tambua kwamba sisi hatuendi kufanya shows kule kwa sababu kule hawatupromoti. Kama Watanzania wanakuja kufanya shows huku Burundi ni sababu huku watu wanawapromote sana Watanzania kuliko Warundi. Na muziki uko mbali, umefika mbali sababu ni watu ambao wanapush. Ukiangalia hata vitu vya social media ni watu ambao wako kwenye mtandao mara kwa mara, sio kama hapa kwetu. Na ndio maana ukionaga wasanii wa bongo wakitoa nyimbo unakutana mtu anapata million views kwa wiki ama kwa siku moja. Siku hizi wanashafanya hata kwa siku moja, siku mbili. Sababu watu wako kwenye mtandao sana. Yaani maisha yote yako kwenye mtandao. Ukikatwa hapo kitu gani ambacho unaweza kuwashauri Warundi kwenye hiyo point? Wote ambao wanasikiliza na wanakutazama kupitia. Umeshanielewa nitakuzungumza nini? Sio kusema eti tusipendi na vitu vya wengine sababu vitu vya wengine pia vinatu inspire sawa bwana. Lakini kwanza tuweke vya kwetu mbele kwanza, alafu vya wengine vije baadaye. Okay. Fizzo baada ya Kirikou na Double J kutajwa kwamba hapo tena Bantu Boy. Leo Fizzo anaionaje Bantu Boy? Kama Bantu Boy vile vile. Hakuna kitu ambacho kilipungua kwenye Bantu Boy. Baada ya wale watoto wawili kuweza kutoka kwenye Bantu Boy. Hakuna cha kilipindua. Na je, bado mnaongea au? Siongea na tutaongea nao vipi? Fizzo, tukirudia kwenye hii clip yako, tumezoea clip nyingi zinatengenezwa na RR za Fizzo, lakini Umudodo ni clip ambayo imetengenezwa na mtu mwingine ambaye sio RR. Ilikuwaje? Katika kutafuta ladha nyingine tu. Lakini hamna vitu eti sijui kuna beef au kuna chuki kati yetu au nini hamna. Ni kama sasa vile unakutana na studio yangu, lakini sometimes naenda kwa koli nafanya wimbo. Sio kusema kwamba eti kwamba quality ya studio yangu ina quality nzuri. Ni katika kubadilisha tu ladha tu. Kuna maswali mengi ambao watu wanaulizaga hivi, kuenda kufanya wimbo Bantu Boy ni bei gani? Huwa mara nyingi wanauliza, kuna watu ambao wapo mbali labda hawawezi kufika, wanaweza kusema anatoka kwenye huko ambapo nipo, nikija niko na budget ambayo na style kuifanya ili niweze kukamilisha kazi yangu. 300,000, 400,000, 350,000, 250,000. Na tunaona unaendelea kubadilisha mastyle. Fizzo style gani ambayo sasa hivi huwezi kuiweka? Style hivi kivipi sasa style ya nywele ambayo sasa hivi Fizzo akiangalia huwezi kuiweka? Inatokeana na muda. Sababu mimi nakwenda na muda. Naweza nikapiga kipara fresh tu. Naweza nikaweka punk fresh tu, inatokeana. Na washikaji gani ambao Fizzo hawezi kukaa nao? Wanafiki. Sababu sipendi unafiki. Na ukiangalia sana hapa juzi msanii ambao naweza kusema ni mtu wako pia wa karibu, kwa sababu tunaonaga mitandao yake huwa lakini sio wewe mwenyewe, huwa anaposti na wasanii wengine. Amekwenda Tanzania sasa hivi anazungumziwa sana kwamba alichokiongea kwenye interviews sio kizuri. Wewe kama Fizzo ambao una muda mrefu kwenye entertainment ya Burundi, kitu gani ambacho unaweza kuzungumza kuhusu Mr Champagne? Kwa sababu wengi wamediscuss wakasema alichokifanya sio kizuri, wengine wakasema alifanya vizuri, wengine wakasema katushusha sisi Warundi, kaenda kutupatisha aibu wakati yeye sio Mrundi. Alisema nini kwanza? Kasema kwamba Warundi, wasanii wa Burundi hawapendani, kila mtu kujiona shefu. Alisema ukweli.
Yeye kukizungumzia Tanzania. Nisikilize nikwambia, alisema ukweli, ndomo ile Warundi watakagi ni wakondomo na vugukuri. Alisema ukweli Mr. Champagne 100%. Ndana mushigiki. Wasanii wa Burundi na mimi nalirudi ndani. Wasanii wa Burundi hatupendani. Wasanii wa Burundi kuna unafiki kati yetu sisi. Alisema ukweli. Sasa sijui kwa nini hao watangazaji wa habari walimwataka. Ilikuwa ni huyo ni wivu. Mbona kitu kizuri alichokisema hawaja kuitengeneza? Na alikwenda kurepresent sasa hivi ndio wanaanza kumuona kama si Mrundi. Alikwenda kurepresent ile nchi kama Mrundi, kama Mburundi. Hawasemi champagne kutokea Kongo, champagne kutokea wapi? Burundi. Sasa wao ni watu wa wivu tu, wanaamua tu kumuongelea vibaya tu. Aliongea point, aliongea vizuri. Kwani na wewe nikuulize kweli, Fani, wasanii wa Burundi tunapendana? Mimi siko msanii, nitajuaje kama mnapendana au mpendani? Hatupendani. Huyu anampostea huyu, mwingine ampostei huyu. Huyu akimuona anazungumza na huyu wanashwana. Unafiki humo mwingi sana. Tuna unafiki mwingi sana. Narudi kusema wasanii wa Burundi hatupendani. Kila wamoja wako na makundi twao. Na hiyo ni kawaida kwenye game. Na yale makundi ya watangazaji. Uwe kama msanii. Kitu gani ambacho unaweza kusema labda yaendelee au kutoa ushauri, kwa sababu unaweza kusema upcoming ambao wanakuja wanawaharibu au wanafanya nini? Wanawaharibu. Fani, mimi siwezi ni watu wazima. Si watoto wadogo. Wanajua wanachokifanya. Na kama ni ushauri nishawapaga ushauri mara nyingi sana. So kwa hiyo wenyewe waamua wafanye wanavyojisikia wenyewe. Lakini unajua mtu Mungu akikupangia kitu hata ufanye nini. Wenyewe wanavifanya wanajua ni nini wanachokifanya. Lakini kitu kimoja ujue, kama unafanya kazi na roho mbaya, hakuna sehemu ambayo utaendelea. Hauwezi kaendelea. Ukifanya kazi na roho mbaya, roho ya korosho, wallahi hakuna kutaendelea. Sasa wale watangazaji wale wana roho za korosho, wana roho mbaya, barafisi nzigo. Kuliko kumwandika mtu vizuri, lazima wamponde. Wangemkosoa kama kaongea vibaya na Champagne kweli ameturepresent fresh, lakini kuna baadhi ya kitu fulani kaongea vibaya. Kwa nini mazuri hawajaandika, wanaandika tu, yani tukasema tu. Kwanza hajaongea vibaya, maana ni kweli warudi. Tuna unafiki kati yetu wasanii, kaongea ukweli. So hao watu ambao wanaandika, acha waandike. Wenyewe ndio wameamua kuandika. Lakini wengine wanaona vizuri vya. Unajua mtu hawezi kupendwa na kila mtu. Na wao kila mtu yuko na msanii wake ambaye anampenda. Sasa yeye kama aliamua kuandika hivyo, acha amuandike hivyo. Lakini kitu ambacho tunaweza kusema, Mungu kama alimpangia mtu kitu, hata shetani na mapembe yake hajawezi kufanya kitu chochote. So hao ambao wanaviandika, wanaweka miroho ya kwa nini, miroho mibaya, haya waendelee. Kitu ambacho pia tunaombea kwa Mungu abadilike. Ni kuwaombea tu kwa Mungu awabadilishe. Nakumbuka kuna page ambayo siwezi kuitaja, Facebook, ambayo iliwahi kumuongelea mama yake na Kidumu. Na baadaye tumeona imeposti picha yako na mke wako ambaye ni meneja wako, Kimanaster, wakisema kwamba sijui mmeachana, sijui ombe msamaha. Na pale tukamwona Facebook ya Fizzo, kwa sababu ina tick ya verify, kwa sababu tumeona kabisa ni Fizzo. Akikomment kwamba nakufahamu, sijui unaishi Kinama nini, na ukatoa details, address. Kwa nini umeamua comment pale kwamba unamfahamu? Ajue kwamba anamfahamu, yani ajue kwamba yeye anafanya ya kufanya, lakini ipo siku yani ile pale ni tahadhari. Sababu nafahamu ambapo anapoishi, na nafahamu mtu ambaye anamtuma, na alipewa zawadi sababu ya kutukana na, yani kwa tusi watu kwenye mtandao. Kapewa zawadi ili aweze kuchafua. Sasa ile zawadi kapewa ni nini? Mimi mwenyewe simfahamu, naona page. Sasa ukiona picha zake utaona kuna amepewa zawadi. Kwenye ile page mtu akiangalia. Kwenye hiyo page. Yule ambaye mtu anamtuma kampea zawadi. Sasa ile zawadi alimpea nini? Ya kuwatukana watu. Alafu hususan anatukana wasanii.
urabona yuko iyo page yashize ko ifoto yawe muri kumwe na madami wawe ikirandika ntazibana zidakomanya amahembe saba ikigongo hakiri kare sino ugiye guhangayika kama yeye ni Mungu vile ngiye guhangayika kama yeye ni Mungu afu mtoto mdogo ni mtoto mdogo na mtoto wangu anamzidi hata miaka. Sasa hichi kitu inabidi serikali kiangalie vizuri. Watu ambao wanakuwa wanatukanana kwenye mitandao tukijua address yao wanawahukumu. Mimi ile nitahadhari nilimwambia wewe fanya unayofanya kini najua sehemu unayoishi na ukiendelea sana serikali watakuchukua labda serikali wakukanye kweli. Na kama anasikia basi kama anasikia aendelea anafanya hivyo. Lakini ilikuwa kama nitahadhari sababu ningekuwa mtu mwenye roho mbaya najua singengoja kuandika. Sinari kulinda kuza kuvyandika yenda kuwa mfisi mutima mubi. Ningeenda na mandadari ama avis de recherche nariko kugenda nkayizana hajya bakamutora ngenda kumukosora. Nibaza yuko nkuko muko murabikurikirana mu kino kiganiro ibintu Fizzo ariko aravuga nivyo hariho Amapage Acafuza Abandi muga niyo bakoze ikintu ciza badaheza bakoze ikintu ciza badaheza ngo bakivuge mugabo n'ikintu kitabaye none we na madami we mwarashwanye ngira warabizi sinzi ngira niwe yaje kutubwira ko twifrane se je mbwa ngoma ndabivuge nimbere yuko gendo nka Fizzo naciye kuri madame wiwe so bari yayake kandi numva nakatwe nka Fizzo pembeni ambwira yuko aje mu mwanya so rero nibaza yuko abantu babikora ivyo bintu bohagarika kimwe gusa umuntu wese afise gukunda washaka ivyo ni ibintu biri normal afise gukunda washaka afise gukunda umusani muri ivyo wese ashaka mugabo naho yoba mukunda ujya anye nacha mucafuzo uyu. Okay urashobora kuvuga par exemple urashobora kuvuga je ijya ndirimbo ya Fizzo je nayo nakunze ntiyanyoheye ivyo c'est normal mwo kwa chucha kuja no mu muryango w'umuntu attention umuryango n'ikindi kintu wangu ntibisangiye nakazi oya jero ugiye mu muryango y'uwanje abagukoze abekushika kunako ubusontoye vraiment kandi yaje naramweretse yuko jewe mfise umutima mwiza kuko deja narinzi sanzwe nzi adresse yiwe ili nikumpatia tu attention so abantu baja ku ma social media bagira iki niba okay vuga Fizzo nazikuririmba c'est bon indirimbo ya Fizzo ni mbi c'est bon sivyo Fizzo ntaberewe c'est cameraman ahere hasi kwa uraberewe ndiko ndavuga mugabo areke kuja vyo mu muryango iki yarandise narabona ni foto iya foto nari nambaye impuzu z'igisoda iyambira pana yo yashize kuyambira ngo imbona rakore yinji sigiye bitwama ibi kwa msani jamani imagine kandi atumwa n'umuririmbyi cyane baza yuko bofatwa bose atumwa n'umuririmbyi kandi ibi bintu bizoshika kure kuko iyi page nyene yibuka kuri Kidumu yateye ibibazo ego niyo nyene Fizzo rero tutarashika kure nk'ubu jewe Fanny nka DJ Fanny ndabwiye bana Fizzo je nshaka ino telefone uyimpere umuririmbyi kazi w'umurundi kazi ubona yuko afashwe mu mugongo nabandi nubwo bari mu upcoming nubwo kumbure basi nibwo atarasora indirimbo mugura agendera mu karaoke ukabona ukungene bako baravyitwaramo uyu afashwe mu mugongo agize nk'abari kwadukurikirana kuri no DFTV bakavuga ati bana je uyu muntu je Fizzo nka Fizzo ndavuze ati afashwe mu mugongo yoshikana uburundi imbere kuko natwe turakeneye abakobwa b'abarundi kazi bamera nko mu bindi bihugu baba benshi muri game aho ni benshi tugiye no muri basujaza hafi kugira ucuvuvu kujyanye nati muririmbyi kazi mbora uko jewe afashwe mu mugongo n'abakunda umuziki w'u Burundi yoshikana Burundi imbere yobushikana Burundi ya hantu ku muziki novuga kuri kuba feminine artist jereka basifunda kubwira nka batatu cyangwa babiri okay yeah no sérieusement Chanel ubwa mbere Shani Queen nuko atitahura gusa ya mvuze ko atitahura gera mucamo bibenye hariho miseri karirimba neza afisa kaji keza kandi yariko ararimba urumva yuko aviva ivyo yariko araririmba haro nundi ndamwibagize na mugazo mukubwira naco
oya surtout hari abakobwa vraiment ngaha bakeneye gufatwa mu mugongo mugabo rero ikibazo nuko bataritahura kandi vraiment ntibaritahura bamenye ico barondera ego ntibasinzi ko babirimwo indani bien canke kimugabo hariho abakobwa vraiment ngaha kandi baririmba neza bafashe baronse umuntu nyene abapushinga mugabo rero uko kubapushinga upushinga umuntu abashaze gupushinga okay inyuma y'umudodo tugarutse kuyukati cyane inyuma ya clip umudodo ni kihe kindi kintu Fizzo aduteguriye twe nk'abakurikirana DFTV nk'abafana b'umuziki w'u Burundi ikintu nabateguriye inyuma y'umudodo Jengora kaza ka indirimbo ikintu vuga ndembo naje kuvuga nyane indirimbo wowe uvuga ati ndabateguriye babandanye bakurikirana page no YouTube yanje yuko bishasha bije ndakwibutsa yuko fani ndakwibutsa yuko mfise double album harimo indirimbo nyinshi cyane nkuko niyemeje nzoza ndacishamwo imwe ndayikorera video niyo mugambi mfise yeah igihe niyumvira ko nzozana Fizzo muri studio hariho umuntu yambwiye ati ndasabye umumbarize indirimbo ziwe za kera n'ubu ziracaturimwo twari dusabye ko zikorera inkimwe akazatora nkimwe mu mwaka cyangwa mu kwezi akayikorera amasanamu kugira isubire ku mwanya bache bavuga yuko nabuze lyrics nabuze indirimbo can you imagine uyo n'umufana yabisabye yitwa Cuma Mitarahomba muri Amerika niwe yambwiye ati je Fizzo hamwe muzobona nuzumumbwirire ari indirimbo ziwe za kera n'ubuziki turimwo ku buryo dusabye ko zishira ku mwanya akazidukorera nk'amasanamu agezweho kugira tubanaye tuziryoherererwa nk'indirimbo ya uzomubaza indirimbo kene Cuma Gabriel Mitarahomba arabajije hamazocha sponsoriza tuyigirire video voilà message yashize nkuko yabindumye ati wowe umusuzobona na Fizzo ndasabye mumbarije kino kibazo kandi nakimubagije mva yeshuye wowe uzovuga iyo ushaka hama uyisponsorize hama ikorera ama video we ariho kubwo abafana biwe kugira abandanya baryohera hama ikintu Fizzo yo tubwira kugira turangize kino kiganiro cyacu ikintu nobabwira abafana ego oya abafana nta kintu nakimwe atari urukundo gusa kandi vraiment ikigenda bashimira abafana surtout abafana bose mu rusangi bakunda umuziki w'ikirundi kandi kimwe gusa no basaba ni ntibazore batukana ntibazore bagwana kuko twese nk'abarundi nk'abaririmbyi b'abarundi intumbero ni imwe nukuvuze intumbero ni yaye twese intumbero niyo gutukara umuziki imbere mu Burundi sivyo kuwuterura tukawujana ahandi hantu nibaza yuko ari iyo ntumbero yacu twese so mu gihe twese dufise iyo ntumbero yo gushira umuziki hejuru w'Uburundi kuduza mu makungu nibaza ko iyo ngwano ari ya twese kivedere ni ngwano y'abasani nabo nyene plutôt y'abafana bose kuko ndagoye nk'akarerero ni nkuko par exemple ikipe y'u Burundi igiye gukina hanze peu importe umuntu yatsinze sivyo ariko bavuga yuko ari igihugu ari ekipe y'u Burundi yatsinze sivyo hama batsinzwe bavuga yuko ari Burundi bwatsinzwe Uburundi ninde ni twese n'abarundi nabo Uburundi butsinze n'abarundi ni bande twatsinze n'abarundi twese turashigikira equipe nationale sivyo hari umuntu hari abantuze baba bavuye mu yandi ma equipe yo nga loko nyene lokale hari abantu baba bafise abafana muri ayo ma equipe mugabo iyo bahuriye ku kintu kimwe bagiye aha tugiye mu rugamba twese tuca dushigikira ico kintu so nimba hari umusani naho je par exemple jewe hariho n'abandi mpora ntora bagiye mu mahigana je ndabatora kandi bivuga yuko tutavuga rumwe none aho nyene hariho ihiganwa ariko raba ngo Hap Award irimwo umuririmbyi Satbi ubu baramaze gutora bien sûr je ne barungika link nzoyitora ega suno munsi gusa ntibarakurungikira link kugutora suno munsi gusa nigi kijya kichamanuze chama free mic je naratora je ndatora baririmbyi iyo nsanze hari naho tutavuga rumwe je ndamutora kuko intsinzi igarutse mu Burundi abari intsinzi y'abarundi yo bari intsinzi y'ijya musani mugabo abadutesheje twebwe agaciro
ni no gutera iteka gutera iteka je nico mparura mu muto simparura ngo kubera ukunuku so n'abafana n'inzore mu Rwanda ya fana ushaka fana ukunda c'est bon ngo nimwahura nimuse mukubitana ngo kubera ngo ujya n'umufana wa kanaka n'ivyo bintu byagutegezwa kuba mu social media ndakwereke nk'akarorero jewe nararavye uzorabe nawe nyene urabe par exemple côté ya Diamond na côté ya Nuze ya Konde hari abafana bagenda bagatukana tijya ndirimbo par exemple nkuko Konde yasohoye indirimbo abafana badayi bakavuga ati iyi ndirimbo ni ya fake indirimbo acavuga nimba ushaka ko uvyemera acashira ko link nashira ko indirimbo yose bo baratahuye nimba ndiko ndakobesha ja kuri iyi link urabe urumva ariko arayiponda ijya ndi mugabo ariko arayiduha ari promoting akora mugabo twebwe ico dukora tuca dufata indirimbo yose kuri Facebook ubwo n'ubwononye umuntu aba yashizemo amahera yaba yahangayitse yamenetse umutwe gure ndirimbo ayikore iyo ama video nibazi ni video ça coûte combien nibazi energie Gutora birababaje vraiment kandi twese tuko turagwanira ikintu kimwe so ico novuga gusa bashi ubufana ni bon mugabo iyo nimba kuko bose barafise mu ruhara abafana nibo bambere bidoga ngo ama views kuko abarundi tutaronka ama views menshi gute tushaka kuronka ama views menshi wowe umufana wa kanaka ufashe ijya ndirimbo ya kanaka ugiye kuyonona voilà mu rusange bacha bavuga ati abarundi navyo bazi abarundi nta nama views bagira urumva nito turiko turisamburira ko okay voilà kunda c'est bon mugabo kubera ukunda kanaka nuje ntibice bikunda ucumwanga je nko mora mvuga iminsi yose udakunda ikintu utajukunda ikintu igishe basi kucuba nta kindi murakoze cyane Fizzo mbega turazi yuko ufise umuhungu Trésor akunda umuziki kandi kigeze kumubona yuko yari tayari gutanga umuziki byahereye he arafise indirimbo nyinshi muri studio ndike kubushira habona kugira ashobore kujya guhangana n'umuziki w'u Burundi nk'abandi ahejeje umwaka ko wari muri université umwaka wa kabiri umva ahejeje tuzosha tutangura ko ahejeje université niho wateguye narabimubwiye mugabo indirimbo asanzwe zifise ubu aracari recording afise nk'indirimbo shika nka 7-8 reka tugushimire cyane Farias kubona washoboye kutwitaba mu kiganiro cyacu nibaza yuko n'inyuma y'umudodo agasohoka indi clip yuko akazi kandi gasohotse ko tuzobatumira mukatwitaba murakoze kubona mwamaye n'umwanya kandi nkaba ndabashimiye nkabashimira n'abantu bariko baradukurikirana Imana ibahezagire bayikuramba amagara meza aya murakoze cyane namubwire mwako maradukurikirana kuri DFTV turabashimiye cyane jewe yari DJ Fanny 257 ndashimiye aba director badufashije ko ari babiri Durisa hariho na Logic Jamal nawe nyene yadufashije mukomeze kudukurikirana rero mutora link murungikira abandi kugira tubananye muronka ibikorwa byiza mongera kandi mugenda kuraba umudodo kuri YouTube channel ya Fizzo hari akantu nibagiye Fanny nimugure climatiseur harashushe cyane teramwe kandi mukagica mugacaka ka party ntarusha nzoba gushira izina ryanje kuri page ya Fanny nimugure climatiseur vraiment cyanga ka ventilateur ndashuhiwe mwereke ka ventilateur ka ventilateur nikaka murakoze cyane peace DFTV. Tunda Juhudi.